urashoboye koza imodoka bera ubuzi bw'ubwoya nibwo uri kuraza nta menda kesera kwiyisiya n'umunsi umuntu nukujya yirutse Jubu ndi muri business ndiko ndagerageza planning akora imodoka hanze ndatesporta ndazana mu Burundi ubu niyo business niko ndakora ubu ndiko niraga akanoti gatubutse ndandadandaza imodoka ino zijya zanjiro va murazibona beshi bazi uko zijya ziri ku giciro kizimye nazo zigugwa urufranga rumwe hanze ndazigeranye ino ubu cantangura kugira nte cantangura kuyidandaza nka 700 miliyo nayo hariya nayiguze nka 200 miliyo urumva yuko nka amafaranga yose mba ndayariye ko kubera hariho amafaranga ngenda ndayideduana nkagira nte ku maduwane kubera turazideduana nanje hariho akantu k'akarusho cankura ko nkacangira nte haronka kanoti gatubutse ubu rero nibwo buzima tubaye mu muguma mumbaza ngo none kujya mu kipe kwaje amafaranga yakura he yaragira nte je ndiruka ndakora niko biri oya gerageza erega hajya kugenda no kubona kandi ushaka kumenya ibintu wegera abantu baranyandikiye eraba rero ya modoka nakanda babwiye nana message banyeretse iyi modoka inzoga ko amafaranga menshi cyane ateye ubwoba cyane gose aho inzoga ko 200 miliyo y'inyungu apare ku ruhande none sinakubwiye yuko hari ndayira nka 200 miliyo iyi modoka ni nziza cyane pamana cyane kandi kajya katakuze kamyo betse washapete wanga ira binyere kigenda washapete takomeye cyo bintu nibiki nyene kisa ibintu yambara kwa ivyo bintu gani biki wewe urashobora kwifata nk'umumayibo bihera binyene wambara umunsi wa dimanche we peti we waborewe nibiki byabimoto binywe ubu tugeze yaho dukora tugakoresha ingufu n'umwanya nawe hera binyene wambaye hera binyene uza uwo mushatsi urashobora guca ku bantu ngo baramutse byazi murakomere konyurako niyo nindamusi amene mundebye ndikonde utamera buryo amagani ikigire last rani ngenda wifata nk'abanywara umugi canke wanyoye itabi nibi bombo club barone ubu hageze yaho mani dukora tugakora mwese mwe mwama mwiba abantu mubomora inzu z'abantu mubategera mubasopa mu mabarabara mwebwe era binyene wambaye sogea rasta mwishimira ukarabuto ku office sogea abantu naho mwihangana abantu barabakira biteye ikiyede kirahari ubuzima hari kubera kiwe wifata nkawe ibogare nkawe umusore w'inguvu nibikubuziki hera binyene wambaye imishatsi ntiwimoshe mani nakazi ufise rasta jirye mahamagariye rasta yego cyo mutazi ni kintu kimwe mene kuba kwitsushubira kuri abo ujyanye abandi bareba baranyagirwa bro mani tumaze tugabanye kwanza mani barira tubarira none warabuze icyo ukora kugira ngo wifate neza heza impuzu zengene zatabaguritse kwifata nk'imbobo mayibobo ihera bukuntu wambara n'ishape urumubandi tubarira bimeze gute mani ndabwira ikibazo kimwe bro ugakoresha umwanya nyarutse atabagura manzura be hariya hejuru ubona hari yikime biriya n'ibicu n'ikirere bisigura isi nka bisa kayeme ni najibazo ndiko ndacyamwe na washura kubicamo ndaramenyaga igona nawe jura wonye ushura kunyagirwa me ira ifundi imwe spango nuko nayibuka ngina ko nakoze bisubizima bwiza bro nicyo wishimye no machine ora bwo kuna genda ipse bro ahubwo wowe nimba hari cyo woma maniki kiremenda kise uyu munsi twebwe turiko turakorera ku buhinga ngurukana bumenyi twexporta ibintu biva hanze tubizana mu Burundi ngo turabe ingene dutunga imiryango yacu namwe nukishinga mu mwitabi tugomba kwiteza imbere ngaha mu makaritiye ibiyedi birahari ibiki birahari ego natwe twarabuciyemo turabuzi mugani kwifata nko kwanya imute
mayibobo nimwe mwiba nimwe musopa raba ingene wiyifata iboga ari nkawe w'ingufu ibimogi vyagutwaye itabi ryagutwaye ufise ingufu koresha umwanya oya rasta nawe nimba koboneka ko gukura mwiwese tuzana kwisi kameo amunda kisa nubwo kuba ko gukura mwiwese tubidugana je nta kibazo mama nako zirasta je ubuzima ndimo twa mukunda mukunda men bibana niraye kugusa ni ibituma akazi kubuzamo gashobora ndakisire je ngombira ndakura kandi kose urashoboye koza imodoka ubuzi bwo ni kuri kuraza namenda kese wombera bodyguard mugeno wafise amafaranga ukangendera inyuma ndanze ndakwambura impuzu bagenda ikusa banzogira inyuma ntangora esiri kwe uri siri yuko byose uzobishobora I'm ready bro ariko kwakwanye ni ikikire ndo ibombo class sawe nzokubarira urafise telefone kaguye ryo mwiwese rasta sawa nzokurondera mani cyane urumogi kwishira muri wa muntu nzokurondera umuntu avuga bishiteje mani sawa umviriza bikikiye rasta tora iyi phone ndayikugabiye nimero yiwanje yandike wewe wasuye wikwa gute wewe bo we manza wandike nimero yiwanje uzondondera namu wikuri phone nk'iyimene ndogena ntamenye izina ryo wewe wikwa gutera UN yego UN Sara UN andika UN bamufashwe bimeni chikira andika nimero yiwanje rero koresha umwanya hayi mucugena tubananye n'ivyi wacu yo nayo nzogura n'iyindi nejo koresha umwanya andika ziwa uratwebwe abantu babarazi tusanga ari hata nikagwa mwiwese naho sinzoronka kurunda kurondera none kujya n'ibiri kandi uzokoresha umwanya hayi mu ndondera nakugabiye n'umurongo wa telefone ntuzokubaza ngo warabuze umurongo iyo nimero ndagwaye ni uzondonderako nawe uzorongora mushikanje men bombo club ko wari wigire aya last Victoria CM